amahoro. Nyakubahwa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu dukunda, twebwe abakinnyi b'umugwi Dinamo yaserukiye Burundi ku mpuzamakungu za Afrika zikoranye imigwi 12 ya mbere muri Afrika, twaronse amahirwe yo kubamwo. Twagomba kubashimira by'imvamutima ku ntege mudasiba kudutera n'ukuntu mwama mwadushigikiye mu nkino muri rusange na cyane cyane mu iterambere rya basketball. Muri kino gihe tukaba twatumeko na BAL ariyo Basketball Africa League kugira tuze kwerekana ubuhinga n'itaranto igihugu cyacu gifise. Muvyeyi se Barundi, twaranezerejwe cyane n'ubutuma mwarungitse bwo kudukeza ku ntsinzi ya mbere twaronse ejo mu rukino rwaduhuje n'umugwi wa mbere muri Afrika y'Epfo. Kuri uno munsi mu gatondo duhejeje kugira imyimenyerezo niho twaronka ubutumwa bwa BAL butubuza gukina urukino rw'uno munsi bivanye n'inyambaro bategekanije. Nyir'icyubahiro se Barundi, muri kino gihe imigwi ya basketball mu Burundi yamaze gushinga icumu mu mashinga. Twifuza kudasigara inyuma muri wa mugambi w'iterambere kugira mu bihumbi 2040 tuzobe turi umugwi wa mbere muri Afrika. Twashaka kubasaba by'imvamutima kudufata mu mugongo muri zino nkino za BAL kugira tuzibandanye tunazitsinze, maze ibendera ry'u Burundi riduzwe mu makungu, twongere tunasimbe ibihano biremereye biteguriwe gufatirwa imigwi hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi. Turakengurutse ku byiza byose muba mukorera inkino zacu hamwe n'igihugu cyacu. Murakoze cyane, turabakunda. Football va bimi 4e na CAN. Va bimi 4e na CAN. Mais tu va bimi 3e précédemment. Après ça bango ba honneur. Va mobiliser population RDC ba ya bango ba ça ba roi. Va même pas médaille ni à or, ni à argent, ni à bronze. Mais bah ça là toujours à l'honneur. Malobézé belé, c'est frustrant, nous sommes frustrés. Peut-être parce qu'au cannabis dans moment où les andengeni, ma bible que mbongo était na banque, mbongo en banque dit le message tout de suite. Tu oses en RDC, ma rappelle ça bisoni sans frater parce que tout ce cas là pour soi bon. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Malobézé belé. Malheureusement, comme le coach a dit, il y en a tellement que nous sommes dans le regret total. Parce que nous sommes arrivés ici les premiers. Et avec quelle difficulté? Depuis qu'on est là, on a compétit parce que la fédération a signé le papier. Parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir. Parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements. On a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements. On a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande, comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, il faut arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. Donc, c'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui, oui. S'il n'y a pas d'argent, l'argent des équipements, on en a besoin. Pas de compte On n'a pas bancaire. besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans ma Donc on a besoin de notre argent. Et c'est pour nous chef de l'État a faut-il les lots Tata droit mon côté, tu es battu tout suka ndenge ni. Suka ndenge ni. Tala bino kwa. Mokele.
pia wabuna na tonga wabuna wa 19 vertis ko wale butala bino butala champion G francophonie champion francophonie deuxième champion yi wa bo butala ni balai yavuze ngo mu Burundi ngo nta muntu ngo aronka ngo amadolari ngo amajana na 25 ngo ku mwaka. Naragiye muri Amerika mu minsi heze hari mu kwicenda. Je ncavuga nti jewe kugira mpinyuze ndabe ko ihagi Burundi rifise agaciro. Genda mu ngurira ivoka. Bacaja kungurira ivoka. Bayiguze amadolari 5. Ahinya bihanga kagwa ngaha. Ijana. Murumva rero ijana ry'inyabihanga bingana n'amadolari 5 y'abanyamerika. None sivyo, none ivoka sipo. None ivoka y'inyabihanga ndayiriye, simpaga cyo kimwe n'ivoka naguze muri Amerika ndayiriye. None mwumva ijana ry'inyabihanga ritangana n'ijana ryo muri Amerika, bamwe n'amadolari 5 muri Amerika. Ifaranga ryo Burundi ntirigira gace. Ndabivuze. Reka ndababwira. Ahinya bihanga haja ku isoko isahani yinja bashize kwa kanyama nanga ararenga 2 bibiri hari kwa kanyama muri Amerika isahani nkirya iri kwa kanyama igugwa amadolari 50. None wumva ibihumbi 2 binya bihanga bitangana n'amadolari 50 yo muri Amerika. Tugwize rero tugwize tujye kabiri gusa ntitujye gatatu nuvuga ibihumbi 4 ku munsi. Umuryango ufise abana 5 ibihumbi 4 kugwiza 5 si 20 ku munsi uriye gwiza iminsi 365 umwaka ufise iminsi 365 gwiza rero wari amahera ngahe ku mwaka wumva ufise amahera ngahe gwiza kugira mumenye ubutunzi bufise Edi mugwiza kugira tubibone neza mwumvise mu muryango mu mwaka mwariye 7,300,000 mu mwaka no kuva ko amahera ari ku mupfuko wariye dupanga inzu ipanga kurangahe nasha muri Amerika duce turaba inzu yawe ayupanga none se amahera so gupanga iwawe gwiza ko kwezi nangahe upanze muza gusanga umurundi ku mwaka aho simvuze ugwagwaga simvuze ahaniza kukuramutsa ugacumurira uruyeri ugacuma igitoki ntana n'inkoko. Ibyo sindabivuze mbwira mwumva ku mwaka umurundi abuze 10,000,000 ku mupfuko